uno mutama mubona ntabwo ari sokuru wanje n'umugabo wanje. Uyu n'umugore wanje ndamwemera 100% kuko ni Imana yamunzaniye. None mutama bigenda neza mu mabanga mpuzabitsina. Yemwe urumva mu buzima hari inkuru zidasanzwe zitwerekeza ku rukundo rwo kwizera no gushika ku isezerano bidapimwa n'imyaka canke ibihe umuntu arimwo. Muherutse kumva inkuru y'umutama w'imyaka 94 yubakanye n'umukenyezi w'imyaka 21. Ikiganiro Open Mic carishikiye mu ntara ya Buhumuza, komine Muyinga, zone Rugari, umutumba Munagano, aho abageni bavuka kandi basanzwe baba. Sindabigwa Damiano n'umukukuruke w'Inyamiramabi aribo bita abapolisi, akaba yasezerewe muri ayo mabanga mu 1980. nitwa Damiano Nsingabigwa. Nsingabigwa wande Mwene Mugeyo. Mugeyo wande Mugeyo wa Bwenge. Bwenge wande Bwenge bwa Ruhindabahizi. Ruhindabahizi wande Ruhindabahizi wa Fata wande. Oya aho niho ngeza. Igipolisi watanguye gukora akazi kawe ryari? Natanguye hajya kuri sasa ntarare kubabirigi. Twakorana n'abasoda b'abanyekongo. Turi ku ikarashishi bavuga ngo tambura noki. Nibo barabitwigisha. Hanyuma rero abo banyekongo bahavuye hasubira abandi b'abazungu bera babita ba Kamina. Bambara amakabutura gusa ico gihe icyabakuyeho twagiye ku ikarashishi tuja ahantu bita mu Kinyota. Bafata umukecuru arimwe ariterera ibijumbu baragarika. Yewe gaye umukecuru aravuza induru. Ndiruka ndagenda mwe mwamva mwe ko mwaje kutwigisha akazi ibyo n'ibyo byabazanye. None mushaka erega muri ushaka kutwandukiza ingwara. Kiravunduruka ninyira ndagukure ku musozi. Gica kiravunduruka ko duca turutanga amaraporo menshi yuko atari akazi kabazanye, bazanye no kurongora abagore bacu. Igipolisi rero bagusezereye ryari? 80. Mu 80. Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 94. Umukenyezi wa Damiano Uwineza Aniera yaratubwiye uko bahuye n'umushingantahe wiwe Damiano. Je nitwa Uwineza Aniera. Ufise imyaka ingahe? 21. Vyagenze urugendo rwagenze gute kugira ngo mushobore guhura n'umushingantahe n'umunsi wawe mubakanye? Kwagenze neza ko ari nta ngorane no katana ingorane zabaye. Nkeneye kubishimira Imana. Mu muryango hari abavuga bakavuga ati ugiye kumutama, ugiye kubukana n'umutama ukiri muto cyane. Nta vyigeze biba, nta bintu urukuru rwigeze ruvugwa. Wagwakira gute ugumvise bikuravuga? Vyaravuze gusa nakomeje kwihangana. Havugwa iki? Havuga amajambo menshi ko ngiye kubakana n'umuzehe imyaka 95. 90 kazohava apfa. Hama nawe wacu vyakira gute muri ico gihe? Muri ivyo vyose nakomeje kwihangana. Ikiyo ndabija ko ndibaza nta n'urubanza ntigwari kuba. Sinaciye ndavyihoza. Umunsi wa mbere rero bamukwereka mubonana wiyumvise ku mutima gute? Niki wamukundiye? Kinamukundiye je navyumvisijemwe amahoro kuko navuga reka nje kumubungabunga nta ngorane aze yitahira amahoro. Nje gukora iki gikorwa c'Imana nta ngorane. Ntabwo wagize? Oya ntabwo banagize. Mutama Damiano yaratubwiye icyumviro cyo kuzana umugore agira gatatu aho yagikuye. Byarakoroheye wavyumviriye gute kugira ngo? Yambo urakoze. Nukuvuga mbonye nsigaye jenyene ndaja mu buriri
nkarara ndanihira ijoro ryose nkarara ndanihira Mhm. karigungura haje inzoka irantera ndoyo uri umwe inzoka iratega nyene imbere y'igitanda ngo ko ndayishikira ikinoba kumunika n'agasitimu mbona yijinje neza hirya inkoni ndabuze ndashatse uwo ndibubwire nti genda unzanira agakoni ndabuze ndashatse uwo nogira nti mfatira agasitimu ndayikure ku musozi ndamubuze amaraso rero numva aranyuzuye inda nayo iraguma hamwe ngira rero ngo yapfuye nakereje ikirato ntushwe urahonyora mbona iragoroye ndagiye ndagusubira nja niyumvira nti ibyo ari byo byose ibi nibiruza abantu bandugikiye reka ndondera amazi ahezagiye ndayimije ko ninasanga yagiye izoba ari shitani yari yanyinjiranye ndora amazi ahezagiye ndayimijako bukeye mu gitondo nasanze ikirambaraye aho nca ndatora ntwara muri wese ntayo hanyuma rero nca ndatakambira umukama ariko mukama iki ni igihano wampaye mbega uriya mugenzi yagiye ukamunyaka none nkaba nsigaye ngaha muri aya marushwa none mukama umvuye iki icyo gicumuro noba naracumuye ngirira ikigongwe undonderere n'uyundi wamukuye mu bigeme benshi ahimunagano uramusobanura Regina Nyabenda uramumpa none mukama ubu hoko hari abakobwa benshi n'abagore benshi nibo ntabara ukandungike ndonderera se mukama nkaheza nkaryama nkiyumvira mbere ahimunagano n'abantu bo mu kibano none jewe mu kibano nkaba ntashaka kurongoramo benshi ndabazi ingeso zabo none jewe nkwege uza kuza agire n'agasambara nambara canke agasuka niyoronsora aya gatekere canke ahengere nagiye atekere akamatara nsigare neza amazi ni mukama wewe nyene saba so wawe andonderere uwundi atari uwo mu kibano Imana ikirumva ubwo nyene haciye indwi imwe mbona umwana wanje yitwa Kankundiye we guriya urampigira shaha mugabo ntuzorondera igikecuru uwo n'umwana w'umuhungu yanguriye n'umukobwa ngobya urandonderera umuntu atagendera ku nkoni nkanje akibasha kuva mu tuzi ndi kuko ikintu kingora n'amazi ndashobora kurara ubusa ari ukubera amazi yinkwi amaboko yo kwisaturira ndasatura mubaze n'uwo ndatagura igiti cananiranye nukuri Imana rugira byose numva ngo wewe rindira ushishikara usabe ndashishikara ndasenga mu misa nkagenda nkavuga ivyo nyene nasubira nagaruka ku mugoroba nkaya masaha biba bihiye mba ntanguye ndegeye kurya mu bururi no gusenga canke haraho nsenga niyicariye aho ariko mukama ntiwonyumvira ibisabisho vyanje ukavyakira ibi ndimo ndagutakambira ntubyumva nagiranya nkabona kijya kiraje hari aho ngiye nkaca ndarira umugorigori none mukama uyu mugorigori niyo ndya umbaye imvuwo tuzoyisangira none nganuma kindi gihe rero ndaheba ndagenda hajya kubumva ndapfukama Regina wanje ariko ntiwontabara ukansabira ko biri Bikira Mariya nawe akansabira ku mwana wiwe akankiza ya marushwa yemwe nambaye Imana yarumvise
Mvuga ibindi bisabisho byinshi n'akaririmbo ndashira ko we Mariya gira ubyumve niwibuka Burundi. Imana ibirumvishije, Bikira Mariya arabyumvishije, ibyo bisabisho yarabishikanye kuko navuze byinshi n'uturirimbo twinshi za mutima mweranda ndatabaza mutima mutagatifu nawe ataranyumvira ndatabaza Yezu. Wewe Yezu Mukama, wewe uri ntabesha, noneho aho bari ku musaraba ko wasenze so wawe akaguha ibyo urimo urifuza, none njeho ntiwonsabira. Yezu ati ndakumva. Byinshi yanzaniye aha ni byinshi. Nagize ntya rero nza mbona uwo kankundi yarabumbabumbye baze nanjye ngwewe ngwewe ngo akabuze karabonetse, ndashaka nikirize hasi mbeye mpfumwe meneke, ndera ngo nduwombone inyuma ndabura mbe kongo aho nkagwira umugoro ndibuye nzijiki reka ngende ndamwakira. Turimo turashogomanga ngo tushike ngaha, ndahindukira ndamwitegereza umwana w'imyaka 18, none bakaba babona umutima turimo turaburana, none uwo mwana w'imyaka 18 nanjye mfise 1,000 none jewe azonyemera. Hanyuma ndahindukira ndamwitegereza njyewe ngo sabye, mbega none jewe urambona? Ngo ndakubona. Nuburere jewe ndagukunze n'ubuzima bwanje bwose sigaye kuba ku isi. Isezerano rya Damiyano yasengeye Imana yararishikanye imuha umufasha, akimubona amubwira ati genda witegure nanje nitegure uzoze tuje kwa padiri n'imbere ya leta tuvyemeze. Jewe nkeneye ntuzonyigemure, jewe nkeneye yuko tuzohana amasakaramentu ategetswe mu mategeko muri leta no mu masengero no muri misiyoni. None urabinyemereye? Aterwa. Jewe sinshaka rero kurira amahundo mu mpuzu. Genda witonde uzoheze, jewe ndokubwira tugende tubanze kwa patiri, patiri niya turekurira tuzoheza duhana amasakaramentu. None urabinyemereye? Ati ndakwemereye. Baramubajije ibibazo byinshi kwa patiri, ati mbe nk'uwo mutama angana nk'uko nawe ukabungana nk'uko, none ni wasanga atakigenda hoho uzogira ngo jewe byose byo bizoba byanjanye. Ngo mutama mbona ko yanteye ikigongwe, ngo jewe nshaka ngene ndamubungabunge ngo niyahwera ngo nzoheza menye ingene nzovyifatamo. Naraguye ngaho ndashaka gukumbagara mu biro kwa padiri, ndashaka gukumbagara. Azana rero ibyagiriza byanje, ati mbe none murazi neza yuko umugore wiwe yahwereye? Ati turabizi rwose. Niwe yamwizikiye? Ati niwe yamwizikiye. Araheza ngo none ngo uyu mukobwa ngana nk'uko ngo wewe ngurumva yuko ngo uzomushobora? Nje ibyo bintu ni iby'Imana, ni honyine gusa Imana yarinze imuvana hariya akarinda nsanga imunagano, nabo apfuye ino aha bahita mu Ruyibyi. None si Imana yamunzaniye? Ndaheba Imana yifatanirije, ntawe ushobora kuyitandukanya. None pari wewe uradutandukanya, ari Imana yadufatanije. Ngwewe kaye ngwemwe ngo ngiye nabona. Atabaza abandi bapadiri abazi byabona biti twebwe twarinze tumuherekeza tuzi neza dushaka yuko apfa muri ubu buryo bwa shitani. Amashitani
amashitani yagumaza mugabo hari n'uwo nabwiye nti mva iruhande wa shitani yaciye agenda ngo inzu nyinshi cyane sinkigaruka siyagenda. none Mutama mu muryango abana bawe canke ikibano barakoroheye ubu babwiye umugambi wawe ufise ko warose? Yemwe twaragiye aho haruguru ku mwuzukuru wanje turasekeza amafanta, turasekeza ibiyeri, turasekeza urwagwa. Baramubajije bati none uyu Mutama wacu uremeye ko uzoza mu kabana? Ngo jewe ndamwemera 100%. Ngo nukuri ngo jewe nzomubungabunga ngo niyangwa mu maboko ngo muzoba mubibona. none Mutama bigenda neza mu mabanga mpuzabitsina? Yemwe urumva aho inguvu zigera gukora ndumva akazi karagenda neza. n'ubu uraciyumva? None hari icyo mbaye kubita umupira nga sakeza. nuko rero hari uwo ashoboye gusama arasama, umuciye ko ntaco turaheza tugasubiramo. none rero gushikana n'ubu Imana yaciye igira iti ndamuguhaye, irabungabunga. Turaca mwa musitanteri, turashika kwa patiri, gushika aho baduha amadiplome. ejo bizocamwe Imana ibahezagize ikibondo. Nivyo navyo uravyakiriye ku mutima ko uzomurera uwo mwana nubwo se watazoba agihari canke azoba hari? nzomurera nta ngorane. Imana yamumpaye ko ari nzomurera, hari ikibazo none kihari? uvuga ati ibintu bimeze neza cane. nta ngorane. tumwe mu dukorwa ukunda kumufasha wasanze atifasha uno munsi umufasha uduki mu mucanga? Hari byo byose. ntibimeze gute mu rugo? Guteka, kuvoma, ndibaza n'ibindi byo gusasa nawe urabyumva niriwe ndavuga menshi. Damiano yari afise umukenyezi wa mbere bavyaranye abana 8, mu nyuma yitaba Imana, ariko mu nyuma atora umukenyezi wa kabiri nawe yitaba Imana amusigiye umwana umwe. umugore wa mbere mwubakanye mwari mufitanye abana bangahe ataritaba Imana? Atawitabye Imana twari dufitaniye abana 8. hanyuma uwa mbere ari Bugande, bambere ari mu Tanzania, yitwa Kosima Nshingabigwa Nyene. Afise imyaka ingahe? Ndabye kwifishi niho no mumenye. Wanyu basi afise abana bangahe wa mbere? Jewe mfise abana 9. Hari uwo nagiye gusuma handi wose ndamuhaburura mu gitigiri. Aho hari ryari ukiri umupolisi? Nari nkiri umupolisi. hanyuma rero narateruye ndazana ngaha mu rugo nyine turabana ndamubyara ko umukobwa n'ubu araho nawe arantunze mu bandi. urabona ingwara atari uyu nyene mwaraye mwubatse urwanyu? oya ni ukuvuga nabonye ngo iyo ngiye Butihinda turi ku kazi tukaza bwije yari umugore wo isafari nje niho naca ndaramvuye bukamara amagambo Butihinda niho naca nza kurara. Bukeye nkabyuka nsubira ku kazi yarankunda nanje nkamukunda. Imana rero hava niwe yabanje gutwara. Yagiye ryari? Yewakaye kuko ari we yatanguye iyo bamaze nk'imyaka 4 agiye. Uyu nawe amaze 3 nawe agiye. kuko uriya wa kabiri niwe yabanje kugenda. Uco turundi agira kabiri n'uwa kabiri nawe yaragiye kandi. Uwa kabiri simenye igihe ndabiravye ko ntuze kwifishi. Ubu waraye ushinze urugo rwawe ugira kangahe? Uyo urugo yego. Uyu yego uyagira abagore 3. Agira 3 umukenyezi wa 3. Twaraganiriye n'ababanyi harimwo abuzukuru n'abuzukuruza ba Damiano baratubwira uko bakiriye ugo rugo rushasha. Nitwa Polisana Bavumuhezagira. Uwo Damiano ni sokuruza
umuhungu wiwe Petero niwe bitwa isokuru twabyakiriye neza aho turi hose mu muryango nta muntu yidoga kubera yiciye mu bintu kubera yabuze uwiwe yari yaciye imyaka yose imyaka ingahe yavuze 5 twashaka yubake neza twagekiriye neza kubera uno muzehe kubona turabuzukuru wiwe tukabona agize akase ageze mu zabukuru turamushimiye kubera yakase ko nabonye uwo mutama nabonye yakoze ibintu byiza we ko yagize n'Imana akagica mu kuri haba muri leta haba no muri ekleziya nkuko asenga muri ekleziya je nabona yakoze ibintu byiza kandi bizima hasaba n'abandi yuko kwigana ingendo nk'iyo muzehe ntibafate bijya byo gucikiza n'ibindi leta itabizi bace muri leta hanyuma tukore ibintu biri mu mategeko. Damiano arangiza ahanura abantu ko boca mu mategeko n'imbere ya leta co kimwe n'imbere y'Imana. Jewe ico no hanura harimwo n'abuzukuru banje baciye mu bakwega baza mu yego bamwe barazanye abandi baracarondera ndababwira bagumye umutima nk'uyu jewe nagumije bihangane bagende bagira amasezerano kuko jewe ndazi neza haba muri Gatolika haba muri leta yuko urongoye udaciye mu masezerano ku Mana ufise amakosa menshi kuko bwa mbere honyene gusa naha gufata ukamutumura akagutumurura ntawe ufise witwara muga nk'ubu ankubise nkumva ndababaye ngerageza nja kwikomina wa muntu mwamba yemwe ngo yarangize ng'umuntu yamenye niwe yayamaze. Uno musi twagusanze aho usanzwe uba ni inkuru nyinshi zako ziravuga yuko nyuma yo kugira ubugeni bitavye Imana ariko twagusanze udeya ataco wabaye uri kuranywa nakagwa uranatwikurura mbega ivyo watwikuruye wasanze ari vyo vy'ukuri ivyo natekuruye mutwikurura kutwikurura baje uyu munsi banzaniye niko kaka kamwemwe mubona ndimo ndatwenga banzaniye inkoko z'ibiharage imyumbati ibijumba ibitoke imigorigori inzagwa ibiyeri sinoharura n'akanyamuneza banzaniye keshi ubu ndi ku kamwemwe kandi nta maruswa ubu numva amaruswa yaragabana. Wambwiye tukibonana ngo babwire yuko ndi muzima ndiko ndanywa nakagwi wanje. Yego mubabwira bamenyesha amakuru bose uwo muntu yabahenze ngo yarapfuye ati ni kigaba kirakubitse isarundi kikamyora. Ni yarakubwiye mukibonana umunsi wa mbere arakubwira ati jewe nzoca mu mategeko subira iwanyu ntibakunzanira uko ngo ushike winjira ariko nzoca mu mategeko nike kaja mu hanura abandi bigeme bagenzi bawe bakica mu nzira mbi batace mu muco nk'uko waciye nk'abantu baba baca mu binywabi bakagenda atanu umwe yabaherekeje canke bataciye mu mategeko bo kwihangana kugira bakagira nk'ivyo noba nanje naragize kuko naje narihanganye. Twashimye kubashikiriza iyi nkuru idasanzwe y'urukundo no kwizera yerekana ko imyaka atari intambamyi iyo Imana ibishatse kandi imitima ibiri ivyumvikanaho ibintu byose bigenda neza. Reka twifurize imigisha urugo rushasha rwa Damiano co kimwe na Aniera. Imana iziba imbere.